nibatava muri proje yawe, nibatava mu kazi kawe, nibatava muri fiansaye yawe, nibatava mu rubanza rwawe, nibatava mu muryango wawe, nibatava mu byo uriko urakora, bazokugwa. Ariko nta muntu hariya ngo mutere haleluya. Ijambo n'ukuri. Twasomye ku munsi wa Mungu n'ubu tucagaruka ku iryo jambo, badusomere mu Bikorino ba kabiri 6:1. Umustaha kandi ko dukorana nayo turabinginga nimuhe ubuntu bw'Imana gupfuza, kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo ndakumvise, no ku munsi wo gukirizwa ko ndagutabaye. None ni igihe cyo kwemererwamo, none n'umunsi wo gukirizwa ko. Amen. Amen. Nyemerera mukomera amashi umwami Yesu. Niri jambo tugiye gusangira mwaka kanya, abari kure n'abari hafi. Ndazi ko iri jambo rigiye kubaka imitima yacu. Niri jambo rivuga ngo kuko dukorana, subiramo, kuko dukorana. Haleluya. Iri jambo ryarafashije umutima wanje. Gukorana n'Imana bitandukanye no kugendana n'Imana. Reka mbaze Mayicheke, nimba ari Mayicheke nyene sinzi rinde zina. Witwa Janvier. Gukorana nayo no kugendana nayo, wumva wowe hitamwe iki? Yes. Cyane. Ariko ndabikubajije kubera utari ngaha ku wa Mungu, nico gituma utabimenye. Kugendana nayo no gukorana nayo, abari ngaha twavuze ko kugendana nayo no gukorana nayo iciza gikomeye mu ivyo ari iki? Gukorana nayo. Narabahaye uburorero, umuntu mushobora kugendana mutari kumwe, ariko umuntu mukorana muri company muba musangiye societe. Haleluya. Kuko dukorana nayo. Hari abakobwa benshi mwagendanye mugabo ntacyo bakumariye, benshi cyane, benshi. Ariko uyu ntimukigendana, murakorana muri umwe, murakorana muri umwe. Haleluya. Madamu murakorana, Bibiliya mbere yabise ngo muri mibiri ngahe? Umubiri umwe. Musangiye gupfa no gukira. Urumva uwo ntimukigendana, ntabwo mugendana. Abantu iyo bagendana baragendana bakavana, ariko abakorana kuko dukorana nayo. Haleluya. Dukorana nayo mu bwami bwa Data. Mu yandi majambo turabaraganwa na Data, dusangiye amasezerano, dusangiye proje, dusangiye imigambi, dusangiye ijuru, dusangiye intumbero. Abona ni kontra dufitaniye nayo kandi dahe kuko dukorana nayo. Haleluya. Turabinginga ntimuhabwe gukorana nayo ngo bibe ibipfa ubusa, kuko dukorana nayo. Iyo dukorana n'Imana ntabwo ari gukora gusa, tuba dusanga ibintu byose byo mu bwami. Haleluya. Tuba dusanga ibintu byose byo mu bwami. Navuze ko Mungu ngo mu bwami bw'Imana mfiseyo umutahe, kuko dukorana nayo. Mfiseyo umutahe nasizeyo mu gikorwa cy'Imana. Jewe sindi umukozi w'Imana pana, nkorana nayo.
umukozi arashobora gukora mu kazi, hanyuma abonye ako kazi bamuhaye umushahara udashitse cyangwa udakwiye akakavamwo akaja kurondera kandi kazi. jewe sindi mu bantu bameze uko, je nkorana nayo. icyo bikaguha ugakorana nayo. abantu batanguye mu buzima umunsi atariho buri. muzobona abakozi benshi bakora bitwa ko bakorera Imana hanyuma bakabivamwo, bajya ntibakorana nayo, baba barabakozi hama akazi karabananira baja kurondera kandi kazi mu yindi sosiyete. niho abantu muririmbyi abaye muri korale akaririmba hanyuma akabivamwo, uwo aba ari umukozi. ariko ukorana nayo ukorana nayo imvura yogwa ajya gukorana nayo kuko atagiye abahombeje sosiyete yiwe. ntiwumvise neza? sa urafashije? uri kurafasha? niwabona umuntu afise iduka akamara indwi yugaye atagwaye, ata mpamvu n'imwe ituma atajya mu iduka, atajya ku kazi, uwo muntu akwiye kujanwa kwa Rolandi. ata mpamvu, ata kibazo, akirirwa muhira akavuga ngo ubu sinkwiye kujya gukora. uwo muntu aba afise ibintu ahajije. ariko umuntu akora ibyiwe azinduka inyonji akajya ku kazi, akora ataruhuka kugira ngo ikivi acegeze imbere, yongere yegere imbere. aho abandi baja gufata amaropo yo kuruhuka n'iki, we waguma abandanya akora. ariko abakozi iyo bariko barakora bahangana n'isaha, saa sita irageze akaja aja kuruhuka. ariko udandaza, reka mbaze abadandaje bari hano. hari umudandaje ari hano? ninde umudandaje iyo bari hano? sawa, reka mbaze uwo ari imbere. wowe uri kuradandaza ukabona abantu bapanze ngaho n'amafaranga bariko barakuzanira inoti, urashobora kubasohora ati genda mubanze mugende nze kuruhuka. urasonza uri kurakira amafaranga. ariko umukozi yobikwemerera? umukozi isaha igeze yoguma yakira amafaranga? oya, cyangwa ati genda akorera ku mwanya agakorera ku isaha. ariko wewe nta mudandaji yosonza amafaranga ariko arinjira, naho yakira ijoro akakira umurango, inzara ibiheze kubona amafaranga honyene, inzara ibigiye kubera akora ibyiwe. ariko umukozi, umucangero, ndabasabye ntimuba abakozi mu bwami bwa Data, ahubwo mukorane nawe. nta muntu ari hano ngo atare haleluya. niwabona umuntu basunika mu murimo wa Data, ujya n'umukozi. avuga abandi, ujya n'umukozi. ariko umuntu akora ibyiwe, avuga ngo iwacu ni mu ijuru, avuga ngo Imana nkorana nayo irazi ibyo ndiko ndacamwo, naho noburara naho nobusonza, avuga ngo Imana nkorana nayo inyuma y'ibi hari ibindi. uwo ntasunikwa, uwo ntiwingingwa, uwo ntarinda kugoberwa, akora nk'uwikorera. umukorana nayo haleluya. ntabwo dukwiye gukora dukorera ku gitsure cy'abariko baraducunga. Imana idufashe cyane. dukwiye gukora nk'abakorana nayo. hari umuririmbyi yaririmbye neza akaririmbo nuko ntakibuka neza, ndumva amajambo mugabo ritime rikiransiga kubera amaze iminsi ntaririmba. kera nari umuririmbyi mwe cyane, nahora ndirimba. n'ubu noshaka kuririmba nobyitoza, noshobora nkabimenyera, byosubira kugaruka. ariko umuririmbyi yaririmbye avuga ngo atwegereye kuruta umwambaro nambara, amenyera kure ibyo bigira. oya, ntabwo tugomba kuririmba kari ako kajambo gusa. haleluya. iyo umuntu akorana nayo, Imana ntayibona nk'iri kure, ayibona nk'imwegereye gusumba umwambaro yambara. haleluya. nicyo gituma
adasumikwa, nicyo gituma atagorerwa, abona umenga iri kumwe nayo, abona umenga ni nkayo yambaye. Kandi koko iyo ukorana nayo uca wambara ubwiza bw'iki bw'Imana. Aka kantu Mana yo mwishuri, aka kantu Mana yo mwishuri. Iyo ukorana nayo urinze ucererwa mu rusengero, haba hari impamvu zagufasha. Iyo ukorana nayo ucererwa mu rusengero, haba hari impamvu nini z'ingorane zaguteza imitego. Niwabona umuntu kuva ku wa Mungu acererwa, n'undi wa Mungu acererwa, n'undi wa Mungu acererwa, n'undi wa Mungu acererwa, yamaze asangapi ariko ukurikiranye mu kazi kiwe, sizera aba yagiye, saa moya aba yashitse, saa moya nanusu aba yashitse, ariko mu rusengero azi inyuma y'abandi. Uwo muntu afise akabazo mu bikorwa byo gukorana n'Imana, akeneye gufashwa. Yesu adufashe cyane. Uwo abakorana n'ibikorwa, abakorana n'akazi kiwe, ariko ntabakorana nayo. Umuntu akorana nayo saa 11 aba yabyutse, sizeri aba ari mu nzira, umwanya wari wose aba ariko aribaza, ndacererwa, sanga marayika yanyandikiye, yamana igisharara, yamana inyota idahera, yamana yumva umenga hari ibintu akeneye Imana, akeneye gushika imbere, yagira abamutanga, yumva umenga gucererwa ni ingorane. Ariko uyu muntu atagikorana nayo, yashika saa moya, uko buhora iminsi iguma yiyengera, usanga ashika saa 2, ejo asohoka saa 2 nanusu, hirya ejo saa 3, hirya ejo saa 4, yahora yicara, uzosanga yicaye ageze kukugera hariya ku muryango, bisigura ngo mu mutima yarapungumukiwe, aguma agabanuka, amaze igihe kirekire asenga, yararambiwe. Kandi uko urambirwa gukorana nayo, nayo irambirwa kukubona. Erega nayo ikirambirwa gukorana, uko urambirwa gukorana nayo, uko ufata ibyayo ibisanzwe, uko hari ikintu wowe ugira icyambere mu buzima kuyisumba aho igira iya mbere. Nimba hari ikintu nabonye gipfuha kandi kigapfuha kandi cyangwa ugiharika, ni Imana. Barivuze ngo niki? Ni Imana. Imana ntigomba kuyiharika, n'abagore baranka babaharika. Umugore umwe akunda abo muharika ninde? Umugore umwe gusa ari hano yumva umenga abanye n'abandi bagore nka 3 4 yo baryohewe ninde? Yo wotuma ibintu byose mugabo akakubona uri umwe kuri umwe gusa, muri kumwe muri babiri, umwimi ibindi byose mugabo ntabona umuntu amuvuruga. Yo hari abantu bo kwicana bakajyana neza. Yesu adufashe cyane. Ari abadamu baratwemera ngo atari nkanje, ndamubonye yegeye gusa umugabo wanje ayo kwizosi, uba nayamushinze. Nibyo, nimba wowe ufise ituhe ry'umugabo wawe, nimba wowe ufise ituhe ry'umugore wawe, iyumvira Imana yakuremye, Imana igufise ku mugambi, ukayinjirizamo abandi bazimu, ukayinjirizamo abandi badayimoni. Oya, ikeneye kugumana ukorana nayo yonyene. Haleluya. Ikeneye ko ari ukorana nayo. Erega iyo ukorana nayo usanga mwagendanye nayo mayiceke. Watahunga. Iyo ukorana nayo usanga mwagendanye nayo. Impamvu aho ugiye hose uyisangayo, mu byo ukora usanga mugenda, ugiye aho uri hose usanga muri kumwe. Ubwa mbere igendera mu mutima wawe, ikagendera mu bwenge, igagendera mu buzima bwawe, uca ugendana nayo. Niyo wambara, ni nayo mbere niyo iciza ku munwa wawe ikakubera agafuka munwa. Wahora udukana amajambo, iyo ukorana n'Imana uvuga amajambo aharuye. Kubera iki? Aho wahora udutse ku munwa haja agasopati. Ivyo ni bimwe bya kera. Ivuze uvuga ntuvugishwa n'iki? Cyo uvuga ntuvugishwa n'Imana. Haleluya. Kubera ukorana, turakeneye gukorana n'Imana. Igituma abantu iki gihe usanga bahurudukira mu bindi, baporomokana ibintu, nuko batakorana nayo. Iyo umuntu akora
ukorana nayo agira impamvu nyinshi, favere nyinshi, kubera ubwa mbere bwo asa nk'Imana, agenda nk'Imana, agira akameremere nk'Imana, no kwambara usanga yambaye n'abana b'iki b'Imana. hariho n'amagurupe udasanga arimwo, iyo ageze muri gurupe agasanga iriko iravuga ibindi binyuranye n'ubugombe bw'Imana, ukorana nayo acavuga ati aho iyo si domene yanje, akosa akazi kanje, abo ntiduhuye. Gukorana n'Imana, ndagomba wige gukorana n'Imana. Iyo umuntu akorana n'Imana hari ibintu ategerezwa gukora, hari n'ibindi ategerezwa kwiyambura, hari n'ahantu ategerezwa kuja, ategerezwa kuba ikindi kintu, hari ibintu ahagarika. Aya majambo ni maremare sinzi ko muriko murayumva, kuko dukorana nayo. Korana n'Imana, ukorana n'Imana. Iyo umuntu akorana nayo, umviriza ndakubariye neza. Abantu baravuga ngo mbega ujya muntu ariko akoreshwa ibitangaza gute? Umuntu atazi ko hari ibitangaza by'Imana, uwafise ibindi bakorana, ariko ukorana nayo amenya yuko Imana ubwa mbere ari nyene ibitangaza, niyo ifise ibitangaza, niyo ikora ibitangaza. Iyo ukorana nayo, gukoreshwa igitangaza ni nk'akabuto ufyonda, kubera ukorana nayo kandi ibitse ibitangaza, kandi yama mu bitangaza. Gukorana nayo bwa mbere, gukorana nayo bwa mbere na mbere ni igitangaza kidasanzwe. Igitangaza gikomeye si ukuronka amafaranga, igitangaza gikomeye si ugukira indwara, kuko uragwaye tuzosubira kugwara, ahubwo igitangaza gikomeye ni ugukorana nayo. Iryo jambo nturyumvise neza? Haleluya. Narivuze ngo igitangaza gikomeye ni ukugirana, gukorana nayo, kuko iyo ukoranye nayo umenya byinshi abandi batazi. Haleluya. Narivuze ngo umenya byinshi abandi batazi. Iyo dusomye mu ijambo ry'Imana sinza kuritebako, ariko turabona amajambo twari twavuze. Umugabo umwe yitwa Elisa yigeze kuza aramenya amakuru iyo umwami yagomba gutera igisagara. Elisa Imana ikakigenda ikabimubwira. Uwo mwanya nyine aho baciye agaca aburira uwundi mwami bari kumwe. Uwo mwami aravuga ati bigenda gute? Ninde avuga amakuru ari mu ruhande rwacu amenya ibyo twaganiye, akaca aja kubivuga ko narungitse ingabo nkasanga aho twaziziga siho zikiri, bazimenye gute? Umwe muri aba arababwira ati eka ibiri urarondera ibindi. N'umugabo umwe yitwa Elisa akorana n'Imana. Ibyo dupanze hano uyu mwanya acabimenya, acabibwira umwami, acabibwira abigishwa, kuko dukorana nayo. Iyo umuntu akorana nayo amenya amabanga yo mu ijuru, akamenya amabanga y'ibintu biriko birakorerwa mu bantu, akamenya amabanga y'ikuzimu. Bisigura iki? Ngo ibyo Shetani apanze Imana irabimubarira, ibyo abarozi bapanga Imana irabimubwira, ibyo imigambi inama bakubwira Imana irabikubwira, kubera ukorana nayo. Nibizokuba ko byiza Imana irabikubwira, nibizoba ko bibi bariko barapanga Imana iragira gute? Irabikubwira, kubera ukorana. Ariko mvuga ko gukorana nayo urakeneye kumenya ibintu bitaraba, korana nayo. Numva umenga abantu niba babitahura hari inyuma. Haleluya. Abari hano bifuza gukorana nayo, haleluya, badafise. Kandi iyo ukorana nayo ntibizokubuza guhura n'amageragezwa, ariko intambara zose uzohura nazo uwo mukorana niwe nyishu y'ivyo bibazo vyose. Aka kantu nukumvise neza. Haleluya. Umasa gucira icobo, Imana igucira icanzo, ntacuzo ujya kubaho kumuswi. Kuko dukorana nayo, baratega imitego uwo mukorana agategura, barapanga inama uwo mukorana akaza akakubarira. Haleluya. 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 Abazimu bapfa wobo hariho kubera nkonana nayo. Hari umuntu umwe
akoze akorotse agwa ku kaburi ahita araraba nk'upfuye, ahita aramabagara ati umusaza wanjye arapfuye. ndamubwira ati ntacaba, je ndumva nsenze ari muzima. hariya naho bari bamaze kubona ko yapfuye. ndamubwira ati ndasenga, mejeje gusenga caraduga. agishika muhira asanga bamujanye kwa muganga aracari muri koma. mugaba wewe nawe aravuga ati no sinja kwa muganga. agishika muhira ahubwo asanga umwe wamujanye kwa muganga, uwundi nawe wagiye kwimba ikinogo. atana makuru barababwira ko yapfuye, bagiye kwimba ikinogo cyo kumuhamba. ntiyabivuze mwiyindi ikinogo kiba cyuzuye. akihagera yumva ati bariya bagiye kwimba ikinogo, aravuga ati sinja kwa muganga ko batarambwira ko yacikanye. ndacyahagaze ku ijambo umuvyeyi wanje yabwiye, kuko nzi ko akorana nawe. yumva ngo arashavuye, aravuga ati no naduganye n'amazi asengeye, ngomba nanje ngire ndeme nk'uko umukozi yatureze arema. baravuga ati no ubu ndagiye gufurira kijya kinogo binje. aca afata y'amazi ahezagiye, acaja kumva ngo afata y'amazi ayo yari yakuye ino nasengeye ayasukako, afata ivu ati ndagifuriye, ntabwo kijamo musaza wanje. ahejeje kugifurira, ntiyagifuriye ngo agiheze, ariko arundamo ivu, arasenga, aca arataha. ageze mu nzira ariko araja kwa muganga, yumva irindi jwi ati ndwanye nabi. umwungere aheruka kutwigisha ngo nibatatuva imbere bazotugwa inyuma. uyu muntu yimbiye ikinogo utarapfa batarabimbwira, nsubire. aca asubirayo, aravuga ati iki kinogo nikijamo musaza wanje, kijamo wari yagiteguriye musaza wanje, aba arico akigwamo. aca ariruka no kwa muganga. ageze kwa muganga asanga umuntu nyene ntararabuka. aca arampamagara ati ntararabuka mugabo, ntaracikana, ariko ari muri koma, nta kintu n'abaganga baramukorera. mvuga ati fata telefone ara telefone. aca ashira hejuru yiwe, nca ndamusengera, ndasenga. hanyuma hari mu ijoro buraca iyi telefone umwana arakira. haleluya, igitangaza rero. iyo mwanya akize bari aho bicaye, wa wundi nawe yari yamwimbiye cyaco, wa wundi yamusize ahita arafatwa, atangura gusara, arasara, aravuga ngo ni jewe namwishe, ngo kandi ni jewe nari namwishe. aradondagura amajambo, atangura kuvuga abantu bishe, nabi wabo yishe, n'abandi bose bishe bababanyi. arasara neza na neza, avaho ariruka. noneho baramufata bamujana kwa muganga. agezeyo mu minota 10 yarapfuye, bamuhabye muri cya kinogo. cya kinogo cyari cy'umwana, yatubariye ngo baciye bajya kucagura. cya kindi nyene nico baguye. abari ngaha yabitubwiye kuwa kangahe? kuwa kabiri. yes, ntabwo bagiye kwimba ikindi ngo baguye cya kindi, kandi siwe yabibategetse. bagiyeyo basanga hari ikinogo cimbye, ati ntituruha twaguriremo. nibatatuva inyuma, nibatatuva imbere, nibatatuva inyuma, nibatatuva mu mbavu, nibatatuva mu byacu, nibatatureka, nibatatwihanga, ijambo ryayo rirarema. ijambo ryayo rirarema, uko dukorana nayo ijambo ryayo rirarema. bana b'Imana ijambo ryayo rirarema, uko dukorana nayo ijambo ryayo rirarema. ibyo mubimenye ijambo ryayo rirarema, mubagizeye ijambo ryayo rirarema.
rirarema niko ibikomeye ijambo ryayo rirarema haleluya ijambo ryayo rirarema mubimenye ijambo ryayo rirarema bakamuha inyuma ijambo ryayo rirarema bazokuma inyuma ijambo ryayo rirarema ijambo ryayo rirarema nibatatuva inyuma nibatava mu rugo rwawe nibatava muri proje yawe nibatava mu kazi kawe nibatava muri fiyansaye yawe nibatava mu rubanza rwawe nibatava mu muryango wawe nibatava mu byo uriko urakora bazokugwa ariko nta muntu ariyo ngo tere haleluya ijambo n'ukuri mumure nimumure imana izobikora n'abakita oya nimumure mumure mana tumukorera izobikora n'abakita inyegezi bahera mana tukorera isoni n'abatuba irije n'iyigazibaheba umura imana tukorera isoni n'abatuba irije ehera Esiteri aramusuzugura agomba kumwica abakorana nayo arasenga cyane imana yakoreye yavuga isoni nawe wakorana nayo idobuko isoni imana tukorera ehera abayuda baragira inama agomba kubica bakorana nayo cyane bakomeza gusenga muri iryo joro nyine iratabara ibyo bakoze byose bibabera ubusa nabo bakene data reka babipange reka babirondere nimukoranye ehera abisirayeli tarawabakituma nibaza ngo nibisanzwe babitukura abisirayeli nabo bakurate arabakurikira nibaza ngo naboroshe ntiyamenya yuko bakorana nayo awewe mene data abakurikiye bakorana nayo bazokugwa inyuma inama cyane hamwe n'abisirayeli barabo kwicwa babagira inama amana arazinduka fuhagira aca kuri Morodekayi amuharura imyanya aharura amasaha igiti kirashirwa ariko ntibagira kuko abayuda bakorana nayo
uyobora, wowe korana nayo, wowe bana nayo, wowe hamagara tu Imana dukorera soni abantu hariho amakuru badafise, hariho ibyo batazi. Iyo Farawo abimenya bakakubona nk'ubusanzwe, bakabona wiyambariye bakakubona nk'ubusanzwe, bakabona utekereje bakakubona nk'ubusanzwe, bakakubona ucecetse bakakwita nk'ikijuju, bakakubona wisengera Imana bakavuga ngo waravangiye, bakakubona wisengera bakavuga ngo warapfuye nabi. Kandi Imana irabanza ikabareka bagatumuta, irabanza ikabareka bagashuha bagatumuta, hanyuma inyuma yanyuma amen. Kuko dukorana wa musore, gerageza gukorana nayo. Wa mupapa we urakeneye gushika aho abantu batazogushikana, aho amafaranga atogushikana, aho amashuri atogushikana. Urakeneye gukorana n'ikidahera. Amafaranga arahera, icyubahiro kirahera, inguvu zirahera, ugusaza kurabaho mbere ibintu bigahera, ubukumi burahera, ubusore bugahera. Ariko yo ihora iri top, ihora ari ya mbere ari ya nyuma, ihoraho. Korana n'ihoraho, korana n'idananirwa, korana n'idasaza, korana n'idaharuruka, korana n'itavugwa amajambo, korana n'itumva isaku, korana abantu bashobora kumva amajambo. Uzi ko ushobora kugira umuntu mugakundana, umuntu akaza akamuguteranyako kandi akabyumva, akumva ibyo bamubwiye kandi atari byo. Uwo mwanya urukundo rugahera, uwo mwanya ibyo bagufasha bigahera. Ntacyo bitwaye nibaguteranya ku muntu, ntacyo bitwaye. Imana yo mu ijuru bataguteranijeko, Imana yakuremye bataguteranijeko. Ntawe uri hari inyuma ngo atere haleluya, ntawe uri muri iki kibanza cy'inyuma ngo atere haleluya. Ijambo rikomeye ndakubarira, umuntu aguhevye si Imana iguhevye. Umuntu niyakwanka ni wikunde wewe. Nawe azanye ifirimbi ngo atere ifirimbi, haleluya. Uharurutse wowe ni wikunde cyane. Je ndababazwa n'abantu batikunda, n'abantu batikunda bakakubwira ngo ugiye gupfa, ngo uzi ko ari ibyo, ngo uzi ko ari ibyo. Bakakubwira ngo rega karabaye, nawe nyene shetani akaca akubwira ngo nibyo, ukacuvuga ngo kweli. Ariko kubera ko utokwikunda, kubera ko utokwikunda, ikunde hamwe n'iyo mukorana. Korana nayo muyikunde. Abandi bose baheba bagende bagutera ibishanga bakuvuga uko utariko, ariko wowe wikunde hamwe n'iyo mukorana. Inyuma yo kwikunda hamwe n'iyo mukorana bazokurondera. Ngiye gusenga batawe bose, abahebwe bose. Icyo ngomba si ngomba ko bakundwa, ahubwo ngomba ko bakorana nayo gusa. Korana nayo, ndagomba dukorane nayo. Jewe ngomba kurondera ingene nkorana nayo, ngomba ngume ndondera ingene nkorana, kuko gukorana nayo birafise urutonde, birafise umurongo bicamo.
gukorana nayo kugira ukorane nayo ubwa mbere ikomere ubanza guhagarika ibintu by'ubusutwa, ibintu by'ibyaha, ibintu by'ubwibone, ibintu by'amajambo, ibintu by'ibicantege, ibintu by'ubusambanyi, ibintu by'ububoregwe, ibintu by'inzigo, ibintu by'amacakubiri, ibintu by'umubabaro, ibintu byo guhuruduka. wowe ukamatanana ukagira connection. Hagarika amakonekisiyo adafite umumaro. gira connection imwe gusa yo gukorana nayo. iyo ukoranye nayo connection. uzi ko amaradiyo ari hano yose yo mu iki gihugu n'ahavuga yikonekita kuri radiyo y'igihugu. nta makuru wari ufise yikonekita kuri radiyo y'igihugu. uzabona hari umuntu yari kavuga ngo ngiye kurondera ngo iradiyo mugabo asaba umuhora kuri radiyo nkuru asaba umuhora. amajwi yose asaba umuhora. reka dusabe umuhora kuri data wa twese. dusabe connection kuri radiyo nkuru y'ijuru. haleluya. abantu nibaguheba, abantu nibakureka, abantu nibakwanka, abantu nibaguhinduka, wowe connecte ku muhora mukuru. uyo muhora uzozana ibindi mihora. iyo muhora uzozana iyindi mihora. nta muri hano batere haleluya kweli. amen. kuko dukorana nayo. umuntu natagusumbya gukorana nayo ntugire ubwoba, ahubwo wowe wongereze gukorana nayo. iyo umuntu akorana nayo agira faveur, agira igikundiro abandi badafise. iyo umuntu akorana nayo ikimenyetso kiranga ko uwo muntu akorana nayo agira igikundiro sha. uyo muntu araronderwa. iyo umuntu akorana nayo we Imana idufashe. iyo umuntu akorana nayo abuwera kuko nayo arigira gute? ari hera. iyo umuntu akorana nayo agira imbabazi. iyo umuntu akorana nayo Imana iramwubahisha kuko nayo niyubahwa. nimba hari ikintu cyubaswe ku isi no mu ijuru n'iki, none wowe wakorana n'umwubahwa wowe ntiwubahwe. iyumvire nawe. iyo ukorana n'umwubahwa bashobora kutakubaha wewe mugo bakakubaha uwo muri kumwe basi. ngujya gendana na naka, ujya n'uwo kwa naka, uca wubahwa. hariho umuntu n'umukozi wo mu nzu w'umuntu wa hano, cyangwa umuntu n'umukozi wo mu nzu n'umuzamu, bamenye ngo ni umuzamu wo kwa naka, uwo bomuba umuzamu wari nibyo sibyo. we umuzamu wo kwa naka wawe wapfa kumuvugisha. umukozi wo mu nzu wo kwa naka wawe wapfa kumuvugisha. umukozi wo mu nzu umubone wa naka wewe wapfa. mana akorana na naka, natwe dukorana na naka. kuko dukorana. Imana idufashe cyane. tegerezwa kurwana intambara yo gukorana n'umuntu. iyo umuntu akorana nayo arubahwa. iyo umuntu akorana nayo araramba kuko nayo ihoraho. ako kantu no kumvise bamutegurira imitego uwo bakorana akayitegura. kubera iki? aba ari umumaro kwa naka. reka ndakubaza, umukozi akora neza mu rugo iwawe wapfa kumwirukana? ahuye n'ikibazo urakimuterekana cyangwa utabara? nibyo uratabara. umukozi akora neza ahuye n'ingorane ubuzima burahagarara. umukozi akora neza agukorera neza, arongezwa. agihuye n'akabazo hoho umenga ni wewe kweri wokubitika woshaya. dukorana nayo. oya nawe ibaze, bishire mu biharuro, bishire mu bwenge, bishire mu byiyumviro, kuko dukorana nayo. gerageza urare ikintu cyotuma ukorana nayo. Haleluya. ariko Jesse nibaza ko ariho muri. oya murahari. murahari. umuntu wa naka
yoja mu bitaro akabura vrema amafaranga amukura mu bitaro, bamufungira mu bitaro umuntu wanaka ibiba hoye. None uribaza ukorana nayo ugakorana nayo by'ukuri, uribaza ko uja mu bitaro hama ukaherayo bakagufunga ukorana nayo? Egi ukorana nayo ibiko gukora bigaragarira mu nzu y'Imana, bigaragarira mu bantu b'Imana, ibiko gukorana nayo sa none nibigaragarira mu gukorera ibintu siyo bigaragarira ko ukorana nayo. Mwe muyero urakoze uranyibukije akantu akantu k'umumaro. Iyo ukorana nayo wowe nturondera umuntu, ahubwo abantu barakurondera. Ibyo nibyo canke sivyo sa uzi hano hose hano ko hari abakozi b'Imana dukorana, ariko kuwa kabiri no kuwa gatanu tuba turiko turakira abantu baraza. Hari n'uwambwira ati genda hajya bagusengere, ngoya kamubwira nije ndagutwaye kandi urakira, ngoya ngo bazosengere. Nibiki none umva aba anarabaforomye nabanje turakorana bafise amavuta yanje, ngoya ngo mvuga ko ijambo rimwe wewe sa Imana. Hari abantu utakwiye kurondera, rero korana nayo gusa hamuraba ingene ibintu bikurondera. Hari n'ibintu utashobora kurondera wowe korana. Ibintu urimo n'ibikariko waciye hehe? Uzi ko hari abantu bajya mu rusengero baciye ahandi, ubwo ni waciye mu mabati ugakorokera hano. Kutoca mu maraso ya Yesu, kubera kutoca mu ijambo ry'Imana, kubera kutoca mu kwihana kugira ngo ukorane nayo. Ariko wewe uruwahe koko? Uziyona ko bigeze kumubaza ngo wewe uruwahe, uvaye ujaye ukorana ngo nkorana n'Imana, kandi nawe ahunze Imana murumva ngo akorana nayo kandi ayihunze. Mani gushoboze gukorana nayo. Muyero urakoze kumpa kandi kandi. Iyo umuntu akorana nayo ntamaramazwa n'ijambo ry'Imana, ntamaramazwa no kugendana Bibiliya, ntamaramazwa no kuvuga ijambo ry'iyo bakorana, ntamaramazwa n'amasengesho. Oya, naho bomuvuga uko utariko kwisigura, Imana n'ibikorwa akora biramusigura. Yesu wamubwiye ngo n'umukuru w'abadayimoni, mwumvise yarisiguye. Yesu wamubwiye ngo akorana na Shetani, mwumvise yarisiguye. We yarihoreye gusa ku musaraba, bariko bamubwira ngo niwikize kuri umwana w'Imana, yarisiguye. Ariko mu mwanya muto ibintu byarahindutse, imiravyo umuyaga wo ibintu birahinduka, inkuba zirasana, ubwira kabiri abantu bo nyene baribwiriza batangura kuvuga ngo uziko wa muntu yari umwana w'iki. Abantu kugeza aho abantu bavuga ngo uziko wa musenzi yari umusenzi koko, uziko wa muririmbyi yaririmbira Imana koko, uziko wa mukozi w'Imana ari umukozi w'Imana koko. Naho bamubwira ko aja kwa Shetani, naho bamubwira ko ari imaraya, naho bamubwira ko ari umusuma, uziko akorana nayo. Ayaya korana nayo ibindi bizisigura, korana nayo ivyamwa wama bizogusigura icuri kuko dukorana. Sawa, abo bantu ndabaha isoda kuko dukorana nayo. Bavyumvise abo bantu bakwiye isoda. Abangiye muyereko sinavuze mu ijambo rirarema, ntitwavuze ngo batatuvuye inyuma bazotugwa inyuma. Wumvise ko batanguye kutugwa inyuma, abo nabo bari ngo kuko dukorana. Kuko
mukorana nayo. Iyo umuntu akoranye nayo ntabwo bagira, kandi iyo umuntu akoranye nayo, reka ndakubarira ikintu, iyo umuntu akorana nayo hari ibintu ahindura, hari n'ibintu ahagarika. Reka turabakarorera umugabo umwe yitwa Mose, yakorana nayo nkiza amatwi abiri, bishobotse nimba ufise 8 uyazane hano yose, ariko ufise amaso n'amatwi abiri nkundira undani, simfise isoni, nararyakobotse, nta kibazo mfise, ndaba mushake mu nkanurira amaso sinza kugira isoni. Nagize isoni umunsi umwe gusa nkitangura kuja hano, nararavye abantu ndajugumira n'ipantaro irajugumira, ariko ubu vyararangiye. Haleluya. Mose kubera yari kwakorana nayo, Imana imuha misiyo, iramubwira ngo jana Abisirayeli. Bageze mu nzira baragumuka bifata ukutariko, Imana irarakira shavu iravuga ati aba bantu ngomba ndabarandure Mose, ngomba ndabarandure bose. Mose aravuga ati umviriza, muri sosiyete yawe warampaye ubushobozi, iyo utabumpa ntiwari kuntuma ngo abantu ndabarongora. Mfise ubushobozi, ubwa mbere wampaye kontra ko dukorana nawe, none rero Mana ndagomba ndaguhanure kuko turakorana. Ako kantu ntiwakumvise? Wowe burya uri umugabo, uri umugabo, uwo nawe ni umugore wawe. Uzi ko uwo mugore wawe yokubuza kuja ahantu,